nobamenyesha ko zirya nzu si za Fabrice canke za BHB, zirya nzu ni za ba nyenezo abo twise mu gifaransa les acquéreurs. Ni z'abakerere kuko nivyo umugambi ugitangura, kiya kibanza kirimwo zirya nzu ni kibanza leta yari yarahaye BHB, yari yagahaye BHB kugira ngo igikoreremwo imigambi y'abarundi bari hanze. Hanyuma BHB irarondera umupartenere bashobora gufatikanya urwo rugendo kuko kibanza twari twagihawe mu myaka ya 2011 na 2012 gutyo. Hanyuma umugambi tuza gutangura kumera nk'abawushira mu ngiro muri 2018 kubera ivyo kurondera impapuro izi na ziriya muri leta. Amahera yubatse zirya nzu ntiyavuye kwa Fabrice canke muri BHB, ni ingurane bajya baronse zirya nzu basavye muri BHB. BHB iraheza irabaha ayo mahera, hanyuma amahera araheza arubaka zirya nzu. Murumva ko inzu atari za BHB canke iza Fabrice, inzu ni za banyenezo kuko nibo batanze uburyo bwo kuzubaka. Ariko gushika ubu tuvugana, kubera izo ngurane zitaraheza kurihwa, hariho abariko baregereza kuheza kuzishura, hariho n'abandi bagifise umwanya. Impapuro ndangatongo za zirya nzu ziracanditswe ku izina rya BHB, ko murumva ko n'ikibanza cubatswemwo inzu cyari cyasohotse canditswe kuri BHB, yahoze yitwa Fond de Promotion de l'Habitat Urbain. Genda umurundi w'umudiaspora wo muri Australia, nkaba muri bamwe bariko bararangurira imigambi ngaha mu Burundi. Je rero kesha abantu banze nk'umwubatsi muga genda umu entrepreneur, bisigura ko nkorera mu migambi yose itandukanye. Aha twovuga iby'ubwubatsi, hariho rero n'ibya financial services ndabihagarare ko cyane. Hariho assurance yitwa Jiko mumaze kubona ubirikira kora twatanguje. Hariho na microfinance, novuga ati hasigaye igihe gitoyi cyane kugira tuyitanguze, kandi iyo yose ibyo byose bikazoba ari bije gushigikira mu migambi y'iterambere. Wanashaka iyo microfinance, ndibaza ko abatari bake buba barigeze kubona indoto nigeze kugira yo kugira banki ya Diaspora. Mugabe ico gihe mbona n'urugendo rurerure mwo n'imwe ebwe nyene casanga ati reka mpere kuri microfinance ica banki tuzogishikako. So rero boba bumva ko iyo migambi bayumva, turabaha ikaze muze tuvugane dushobora kubikora. Rero kubijanye n'ivy'amazu sanzwe nkora, ibikorwa vya mbere mwarabibonye, amazu twubatse muri Miriware. Dutandukiriye rero ku bindi niko ndakora, hariho amazu ndiko ndubaka muri Miriware nyene yitwa Fab Homes n'ama Maison de Ville cyangwa Town Houses, aribwo bwa mbere ariko arubakwa mu Burundi. Ibindi mwabonye n'amazu tuzotangura kubaka vuba, izindi n'amazu tuzokubaka ku mashugwe, amagorofa y'ama apartment. Iyindi projet nayo niyo mwarabonye tuzubaka mu Kabezi, ahantu heza cyane twise Lake View Paradise Estate, ngira mwarabyiboneye. Mugabo mpagarare rero ku ntumbero twokwiha nk'aba diaspora, kuko nagize amahigwe fisa aba diaspora benshi bakunze kunyitura, umenga no bafasha kurangura imigambi yabo, umenga no bafasha kugorora inzira, muga nkasanga ibibazo bigaruka haha. Kono bubaza ngira mbaze aba diaspora bose muri ngaha, uwo batarahemukirwa mu Burundi mu kwibwa umugambi wiwe canke mu kwibwa n'abagenzi biwe canke n'umuryango wiwe, izo ngorane ntaduze urutoke. Mugu umaze guhura n'izo ngorane naziduze urutoke turaba. Shuwa ko bazoba batarakorera imigambi ngaha mu Burundi. Rero muri kimwe nabonye dukunze guhura nk'ingorane muri diaspora, turakunze gukora imigambi, wanashaka se muri diaspora gusa ni no ngaha mu Burundi dukora imigambi dufatiye ku marangamutima. Havuga ati ejo mwarumvise se Barundi ariko aravuga ikintu kijanye n'ubutungane, ntitwo kwigera dutera imbere tudasize
novuga ati ubutungane amategeko ndabivuge mu rurimi rwumvikana tudashize amategeko imbere ntitwokwigera dutera imbere bisigura ati wowe niwaronka umugambi niyo azoba mwene wanyu niyo azoba mushikawe ntimugatangure uwo mugambi mutandikiraniye ivyo bihumbi ijana byo guha umwavoka kugira bagire contract bahuza uzobura nimba wateguye uwo mugambi nayo ubundi nutabikora hirya yejo muzotera imbere amafaranga aboneke muzotera imbere babakunde umwe aca atangura kuvuga ati burya nashizemo vyinshi kukurusha hace haba za njyano ari naco wanashaka gihagara nk'ubu nk'ibintu bijanye n'amazu ndazi ko abatari bake bidoga aha nihereyeko bakarungika amafaranga yabo ngaha mu Burundi tugaca mu miryango yacu wanashaka tugaca ku bagenzi bivanye n'ubukene canke ubushomeri buri ngaha uwo mugenzi niyo atoba yariza arakubwira ko ari umu engineer rero warungitse amafaranga yawe amafaranga warungitse angana muri valere y'imiliyoni 400 ugasanga ico gikorwa nta na valere z'imiliyoni 100 birimwo hanyuma ukacuraba ni mwene mama ni mwene papa uri bumugwanye uri bumufungiye ukaca wicwa n'intuntu iyo usubiye inyuma hanze ntugende uvuga ngo mwene wacu yarandiririye ntugende uvuga ngo mwene data yarandiririye ugende uvuga ngo Burundi bwose n'abayescro abarundi bose n'abayescro none ngaho ndabeje aho amchuwa ivyo byose rero ugasanga niyo migambi nayo business nivyo bikorwa dukora tudashize imbere amategeko rero novuga atako karimuka novuga ati muri message nosabira abantu yuko dukora ama business ari profession mu byo dukora ikindi naco dukora sanzwe je nkora hari umugambi twatanguje witwa nawe urashoboye uwo mugambi novuga ati muku bwanje nk'umuntu ari karakorera ngaha nararavye sanga ajene b'abarundi bari ngaha barashoboye barafisa ateye ubwoba ku buryo wanashaka amaze kubona abamaze gukora imiyaga nkuba babikoze muri ijya novuga ati mu masoko y'amazi mugabo bajene kubera twakuriye muri kominote canke dufite culture mbi culture y'u Burundi ifite kote zibiri hariho nziza hariho nambi mu nkundiye mvuge kuri mbi kubera iyo kote mbi biragoye kugira uze kwizera umujene wo ngaha honest ntayihari wewe rero uri mu diaspora uri hanze ukacu n'intuntu yo gushaka imbere Burundi ukaba wanashaka n'ubwo buryo bwo ushobora kuburonka mugu ukavuga ati nizere nde uwo mugambi rero wa nawe urashoboye ico twakoze turegeranya abajene bo ngaha tukabagirira amahugurwa yo kugira tuba novuga ati burya guhemuka n'icyaha kitababarirwa ivyo murabizi rero urumva biri mu bajene aha ni hamwe tuca twibaza ati mbe none kubera ko Burundi budatera imbere uza gusanga ari uwo muvumo ugumuga tugarukako nkavuga ati muri ivyo biganiro rero kuba ari ukwigisha abo bajene bo ngaha bumve yuko iterambere si iryo kugira umuntu aje gucenga uyundi ngo amuce ku ruhande ukuntu aba yaramwizeye ikintu cya mbere kiba gikenewe ni ugushira iryo novuga ati na transparency imbere rero bikaca bituma baba diaspora bo hanze mu gihe tubatembereye canke batwituye tubabwira ati hariho abajene bafite imigambi tumaze gutraininga mushobora kuinvestisa muri bo kandi twe nk'aba diaspora tugira amahirwe tuba twaraje tukaba turi ko turakorera aha turi ngaha tubarabire novuga ati duhigwa duhishije hariho ibiganiro nagendagira nabo muri payeje umurongozi wa payeje ari ngaha twavuze yuko ngira mwarabyumvise no muri discours mukuru w'igihugu yavuze yo kugira correspondence ku bajene kugira abo ba diaspora bari hanze bobo bagira amahirwe bakaronka ubwo buryo niyo zoba miliyoni 30 bashobore kubona ati ndashobora kuzishira ahantu ziri sekirize ndashobora kuzishira ahantu kandi nongera nkaronka hospice canke guarantee kugira ayo mafaranga yanje ntazoce yibwa canke ahereyo ivyo rero biri mu migambi turiko turakora nkuko twabwiye tuzokorana n'ababishoboye bisigura rero wowe nk'umu diaspora wumva ufise iryo shaka ryo guteza imbere igihugu ukaba udafise umugambi ukaba udafise uwo wizera ivyo biri muri bimwe dushobora kubafasha nayo ubundi kubijanye rero n'amazu amabanki yo ngaha mu Burundi
yarijukiye kubafinansa nk'aba Diaspora, CRDB irabikora, KCB irabikora, BHB byo ngira musanzwe mubizi. Izo zose rero n'amabanki ariko aratanga uburusho ku ba Diaspora kugira uronke ideni ryo kubaka inzu ngaha mu Burundi. Sina ngombwa nguze ngaha mu Burundi, ushobora kuronka ideni wibereye hanze kandi umugambi wawe ukagenda neza. Mugabo irifo yuko muza muraraba abo mwizera, kuko keshi hariho abantu usanga dufite nk'ubaje muri company ugasanga baje muri company ugasanga David umuntu ababwiye cyangwa uko abimukorera baca bavuga ati hari umujene umu engineer ahejeje university nogenda akabinkorera ku bihumbi 100, niyo agenda akabigukorera David azokugira iyi miliyoni 200, professionally wari kuyikoresha mu miliyoni 400, azoca kubwira ati zurigurira ibikoresho, wowe uzoca usanga za 200 miliyoni zihereye muri fondation, wa muntu nturi bumukubite nturi bumujye, azovuga ati none si wowe wabyiguriye. So murumva rero ko harimo education itari nto. Ibisigaye nabyo musanzwe munzi, contact murazifise, ibyo no bafasha kariyo murakoze. Ikibazo cy'amatati naco mwavuze yabaye kuri icanke uriya BHB turi banke, mugabo twebwe ubushobozi bw'iwacu bugarukira gutunganya ivy'amafaranga, ibijanye no kutumbereza amatati aba yabaye hagati y'umwe n'uwundi, turaheza tukavyerekeza mu butungane. Rero ubutungane buri ku kivi, niyo hagira icyo batora ngira ngo bazoheza babatunganirize. Amahera banke itanga ngo macenda nagifatanya niki cy'uwabajije ati none kapitale sociale yiwanyu kumenga mwayahaye aba Diaspora yose ntimuzava mwugara imiryango. Worema guko wanashima iruhande ya ziya miliyaridi 23 na ziya zindi miliyaridi 11, turasa abandi bakiriya benshi cyane gose, abandi bakiriya benshi cyane gose dufasha, nkuko umworosha yabivuze. Gushika mu mpera z'ukwa gatandatu abarundi abakiriya dufise bariko baratwishyura ingurane bashika ibihumbi 24 ku mafaranga yababa imiliyaridi 340. Urumva ko Diaspora n'abandi barundi benshi twakiriye mu bandi benshi twari dufise. Muti bigenda gute? An economy aba inzobere mu by'ubutunzi ko je ndi inzobere mu mategeko, bavuga bati c'est l'épargne qui fait le crédit. No kuvuga ajya amahera muza kuziganya niyo natwe duheza tugaha abarundi kugira ngo hagume hariho iyo circuit de la circulation monétaire. Rero Christophe, iki gisabo cawe ndemeye ko dushobora kugishira mu ngiro mu gihe namwe muza kutubitsa amahera kuri gusa, kuko ubu amahera mubitsa iwacu turayabungukira ku urugezo rwa nyuma tubungukira ko ni 6% nyene. Hariho nabo tubungukira ayasuma ngaho bivanye n'ubucuti dufitaniye. Urumva amahera nakungukiye kuri 6%, cyenda yaha mugenzi wawe kuri 6%, twohava tusha twerekeza hamwe Jamari yavuga ati muzahava mwugara imiryango. Rero nimwaje hamwe ejo cyangwa no munsi mu biganiro bikurikira mukumvikana muti turemeye kuja kubitsa amahera muri BHB atanyungu tubasavye, natwe turemeye ko tuzoca tuvyiga turabe ko twobaha kuri aka 6% mwasavye.